Kw'igenekerezo ry'umunani Nzero no mwaka, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mutumba Nyambuye wo muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura mu bikorwa vyo kubaka ibiro vy'igorofa vy'umukuru wo mutumba. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyo kuvanga isima, umusenyi n'igaraviye hamwe no guseha amatafari. Mw'ijambo yashikirije Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yahamagara indongozi zo kuri uwo mutumba kubandanya bahimiza abenegihugu kwitabira ibikorwa vyo kubaka ivyo biro kugira ngo bazobisozere vuba. Yaciye bahamagarira kuvavanura n'ingeso y'ubunebwe bakore kugira ngo bateze imbere umutumba wabo. Hari ibimenyetso byinshi byategeta kudutera intege kugira ngo dukore neza uno mutumba, tuwuteze imbere, tuwuhe isura twifuza, hanyuma abantu bawuhurumbire. Ikiguma kimbabaza canke kizova kintangaza nguma ndakivuga, hari abo tubona tuzana iterambere bakaca bagiruka bakagenda kuba hariya mu rw'inkende, kandi iterambere riko riza ribagana. Ni vyiza agafaranga, hariho abaca bahitamo kugurisha agatungo kabo kari hambavu y'ibarabara, hambavu y'amatara, ugasanga nabo bagiye inyuma yaha amatara atazohava ashika vuba, kandi iterambere ryari ry'iwanyu. Rero aha nagira nsubire kandi abatera kamo duhaguruke uyu mutumba tuhe isura twifuza. Yabwiye abajejwe intwaro guhimiza abenegihugu guterera amafaranga y'amarundi 200 ku rugo kugira ngo rusehabaniya izofashe kunguruza bakizwe n'amagara. Mu mpanuro yabahaye harimo kubandanya kwikingira no kwipimisha kenshi kiza Korona Virusi, kubungabunga inyubako rusangi, kurungika abana ku mashure, gushira amatongo hamwe bagatera imbuto imwe, korora ibitungwa n'ibindi. Mu nteguro imvukira zo ku mutumba zagize turiko turaraba tugeze ku rugero rwiza, kuko mu magara y'abantu twaramaze kuronka ibitaro kandi bikora neza. Ariko kandi nagenda babwire kubijanye n'ibitaro kuko ndakurikirana, hari abavyeyi iyo mujanye abana kwa muganga canke mugiye kwivuza bababwira yuko bategereza kubaryamika mu bitaro kugira babahe imiti neza babakurikirane muca mushwana. Hari abana batari ibinini bategereza kubaha amaserumu. Abaganga rero barafise amakenga bakidoga yuko iyo babwiye gushira abana banyu mu bitaro kugira ngo babakurikirane neza babatera amaserumu, abavyeyi bamwe bamwe mutavyumva neza, kandi intumbero y'ibitaro twabizanye kugira ngo baze baratuvurira neza abana bacu. Nta mwana dukeneye yuko yopfa kubera ko nabifatanye urwangara. Nico gituma ibitaro bihari kugira ngo bituvurire abana bacu, bituvurire abagwayi. Rero nagira nsabe mwebwe mujeje intwaro, haba ku mutumba, mu bucimbiri banyumba 10, mugende mugirisha amanama mubwira umurongoye. Nimba ufise umugwayi akagenda kwa muganga, muganga kumwandika yuko aguma mu bitaro kugira bamukurikirane neza, reka kuca wivumbura ngo uramutwaye, kuko urumva ni yapfa ni kibazo, kandi abaganga tubafise. Ikindi namaze kumenya kandi nkurikiranira hafi nikijanye no kubona dufise ibitaro mugabo tukaba tutipimisha umugira wa corona. Ibitaro birahari, ibikoresho birahari, badupima kuri ku buntu, nta mafaranga turiha, mugabo abaganga barambariye ati vy'ukuri ngaha n'ubuje kwa muganga kugira ngo yemere ko tumupima corona ni ngorane. Nsabe vy'ukuri abajeje intwaro bazi baradufasha kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore. Nagira rero nje ngaruka gatoyi mbere ko ndangiza kuri kino civugo twabonanye n'icubahiro yataziriye no mwaka wa 2022, umwaka w'uburimyi, umwaka wo kugwiza umwimbo. Kuno mutumba hari ikintu kitugoye nibaza abandi bamaze kudusiga mu zindi ntara umuntu agenda aracamwo, ni ikintu kijanye no gufata nk'iri tongo uyu musozi wose bakawurimira igiterwa kimwe, bakarima igiterwa kimwe, bakavuga bati uyu musozi kuva hari amatongo aguma ari gwanyu, tongo riguma ari gwanyu, umwe wese araza akarimba ikiwe kari, mugabo bakavuga bati kuva kuri kiriya kigazi gushika hariya tuzorima nk'akarorero ibiharage imbuto imwe.
canke ati kuva hariya gushika hariya tugira turarime ibigori canke turarime umwumbati, bakaca bashira hamwe iryo tongo hanyuma bakarima, bigatuma abafundi b'indimo baza kubafasha, leta ikabaha ingurane y'imbuto bifuza, ikabaha n'ingurane y'umwavu, hanyuma bakarima, hanyuma bimbuye bakagurisha, hanyuma bakariha rya deni ya wa mwavu baronse n'imbuto, hanyuma ibisigaye bakagabura. Turakwiye kuja hamwe tukiyumvira ingene twobikora, kuko nibyo byonyine bishobora gutuma tugwiza umwimbo. Ariko kandi ndabasabe hambavu yo kurima twige no korora ibikoko bito bito, ibitungwa bito bito. Si ngombwa ngo tworore inka, urugo ntirubure basi n'inkoko, urugo ntirubure basi n'agakwavu, urugo ntirubure basi n'imbeba y'ikizungu, ntihabure igitungwa na gitoyi. Buke buke umuntu ashobora gushika kuco yifuza, mugabo bidusaba ko twese dukora kandi ntitwihute, mugabo tugakora.